reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, turamutse mwebwe mwese mudukurikirana, tubaramutse abari mu gihugu abari hanze y'igihugu, mwese turabaramukije, ni mwiriwe ni mwaramutse bivana naho umuntu wese aherereye. Reka tubashimire kandi mwebwe mwamaze kugira subscribe kugira ngo ibiganiro vya PITV bibashikire atankumanzi. Tugusabe nawe utarabikora kugira ngo bikore ni subscribe, hanyuma ibiganiro byose bica kuri PC International TV bigushikire ningoga atankumanzi, maze ko tubategurira ibiganiro vyiza kandi biryoshe. Kuri microphone muri kumwe na Pacifique Nduwima, kuri kamera za PITV turi kumwe n'umushitsi bamwita Clovis. Sijye rya mbere za hano mugabo muramaze kumwumva, muramaze kumubona, ariko yongeye kudutera iteka aragaruka kugira ngo tuganire ibi nibi byinshi bitandukanye. Ariko reka mbanze ndamuha ikaze muri PITV. Clovis, turakuramukije. Aramukije cyane. Murakomeye? Meze neza. Clovis, ayandi mazina kumbure kubatakuze cyangwa ariko rya mbere bakubonye mwitwa gute? Amazina yose nitwa Clovis Harumugisha. Ubuzima bwa misi yose nsanzwe ndi umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, hanyuma nkaba nize marketing, numva n'ibyo nkora. Kumbure nibyo tugiye kuganira ko, ntitugiye kuganira ku ndirimbo zo guhimbaza Imana, ahubwo tugiye kuganira kuri marketing. Iyo tuvuze marketing kumbure ngira ngo ni ururimi rw'igishitsi, benshi botahara gute mu Kirundi? Mu Kirundi bagije jambo riri. Mu Kirundi cyane bita gute? Kirundi. Neza ko jambo rigoye, peut-être ingene umuntu yorinda gukora ubushakashatsi no kwamamaza canke no kumenyekanisha ibyo umuntu akora. Yego. Nibaza ko barinze bashiraho ico gisata mu mashuri, nibaza ko ari kintu gikomeye, kwamamaza, kumenyekanisha ibintu. None kwamamaza bifasha iki? Mu bisanzwe kwamamaza ni sinzi ko nibivuye mu Congereza no bango niki n'urufunguruzo rutuma ibyo uri kurakora byogenda neza, kuko mu kwamamaza no kumenyekanisha ibyo bintu ukora ko bibaho. Kuko si abantu bose bari informe y'ibyo bintu uri kurakora ko kese existe déjà. Hanyuma inyuma kumbure yo kubimenya twabyamamaje, peko vyamamaza bicishije bigenda gute kugira ngo bigenda gute? Ibintu byarahindutse pasi, ibintu nibishasha, ibintu hari abagikoresha ya journal usanga bahize ku mapuri inyuma, cyangwa ku mabandehol ngene ko bavuga ku mabanners, bijye papuro bafisha ahantu. Ariko ibintu byarahindutse, iterambere ryaraje, hariho internet, ibintu réseaux sociaux n'ikijeju ibikora neza, il efficace ukurikirana na benshi. Yego, n'amaradiyo tutayibagiye, amateleviziyo nk'irimo ya online n'izindi zigeze turabira mu mateleviziyo muhira. Mbega kumbure nk'umuntu yavyize cyangwa umuhinga wabyo, iyo uri kurara muri kino gihugu cacu, hariho ama entreprise, hariho ibintu byinshi bitandukanye. Ahabwa ikibazo ca mbere nagomba kubaza, mbega umuntu wese yogira marketing y'ivyo akora cyane? Marketing nkuko nabwiye ngo n'urufunguruzo, ni byiza ko twigishanya abantu bose bagatahura d'abord marketing ni iki, hanyuma marketing mu bisanzwe ni mibereho ya misi yose. Iza kuba specialite igihe wayize kugira ushire mu bwa buhinga wabona mu ishuri. Mugabo urazi n'abandi ba ruguru barema cyane bashaka kugurisha inka cyane bashaka kugurisha itongo, hari ukuntu bamenyekanisha bakabwira ababanyi ndashaka kugurisha musane niyo marketing kugira bamufashe kurondera umuntu azoyibagurira. Mugabo iruhande ko ariyo mu kibano ari mibereho ya twese, hariho na specialite kuba wize marketing. Nuvuga ngo icyo ukora cyose cyakine marketing, n'urusengero rurakine marketing, kuko kumenya ko urusengero ruhari rifoko habaho bafe ari foko, nuko bice bitandukana inzira bikogwamo, kuko kimwe ni d'intérêt économique, ibinavyo n'ibindi biri moral, biri spirituel. Hanyuma uri kuragerageza nk'umuntu yavyize aha mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu, ubona marketing
ku bantu babikora iyo bigeze ku rwego rungana gute? kuri impulse rimwe ritarenga, naho nyene nibaza ko sinakoze sondage ndaba mu kibano uko ikorwa, kubera mu Burundi niho hantu hambere umuntu aza gushorera akava ngaho umututsi, nta handi hantu biraboneka. Nibaza ko nibaza ko niyo impulse iyo nayivuze kubera mu mico dusanzwe tubikora bidasaba kwinda kuvyiga, mugabo nka mubiravye nk'umuhinga. Hari hano nigeze kuja muri restaurant hani Bujumbura, muri za ziri bita ama VIP, uwo konsoma naho atamara utumutuma ati mundu iki kuri mikashi canke murabi ico mu bikora, kuko le fait ko baguha iri intense iri renze bijya tumenyereye, wumva umenga aho hantu niho hantu warakwiye koma base utumuteba wicaye ukanywa amazi gusa, mugo n'amazi yaho deje abazimvye kubera batawe marketing cyari cyo. Le fait ko nahamenye nkajaye bakaca bakongera ko bagishira ko care, nuko utahura neza umusanzu utarayibona utaravyumva ugira ngo ni ntaho marketing na customer care havuga ngo batandukanye cyane. Mugabo ni kintu ego ni bibiri mugabo bifatanye, ni intoki n'ikiganza. Ntacho mbya ko mfisi intoki mugabo ntagira ikiganza, cyangwa mvuge ikiganza ntagira intoki, haba ariho problem, kuko gukora imikorere ikiganza ntigishoboye gufata ikintu kije ko kiba kinini gitera intege ikiganza kugira intoki kugira zifata ikintu neza. Rero abantu nagiye faso batwakiriye n'ubu numva no hakora commande umuntu nuko atantumye kugira marketing, mugabo warumva ko iyo abahandi hantu hose tuja badufata gutya, kubera ari ivyo batubesha ngo umukiriya n'umukwe cyangwa n'umwami, mugabo akabivuga ku muntu bataka bavyapika. Ahandi hantu hose kwisi marketing yarateye imbere, havuyemo ibihugu bimwe byo muri Afrika, Burundi burimo. Ruvisi, twebwe kumbure tutavyize, iyo twumva marketing irajamwo n'uburyo, haba ku maradiyo ugiye kumenyekanisha ikintu cyawe, ati vuga igikorane, vuga ibi biratwara uburyo butari buke. Twebwe rero tutavyize cyo twumva umenga ayo mafaranga ariko apfa gusa. Nk'abantu mwavyize none bimeze gute? Urazi pasi hariho probleme y'imyumvire y'Ikinyafrika. Mvuze Ikinyafrika nuko numvise ko atari mu Burundi gusa, sinatembeye ibihugu byinshi, ariko nakubwiye akamara amazi akari mu Burundi nuko ushoboye nko kuza kugurira umuntu akacavanga hagututse, cyangwa ngo mva mu maso ngo hakunesha umwanya. Ivyo bintu nta na hamwe bibaho. Hanyuma amafaranga kuva ko yaba yatakaye no kubutazi neza. Reka ndaguha example, nk'ubu ko akora irikira akora ama publicité, wombye ko akora ntizwe, uva ko ari abantu badatahura neza marketing cyari cyo. Ama company akomeye nka za Brarodi mu Burundi ari imwe, nta mugenzi wa ifise, mugabo nubira akora publicité, wombye ngo yikora kubera iyo marketing baguma babandanya gukora, no kugira basensibilize abana bavutse, no kugira basensibilize abanyamahanga baba mu Burundi bashasha baje no munsi, na kugira basensibilize aba diaspora, no kugira habiki mu bisanzwe ku abantu batabitahura, niyo problem ihari. Nta muntu akora marketing neza, nta society ikora marketing neza ishoye guhomba, ntibibaho, kuko muri marketing
ikorwa n'abandi marketing? ugize neza hariho ama maison kana kwa example la fois passé habaye abagenzi bari kubambira ngo babonye indirimbo ya Poinel umurejande twemera mu Burundi imaze ko amasaha 6 basanga hariko ama views amajana 9 cyangwa amajana 7 ikintu kiri ngaho hafi nijashika igihumbi mu masaha 6 hanyuma hari abana bo mu Rwanda ni Dorcas na Vestine mwe masaha 6 hari hageze ko imiliyoni canke ibihumbi umega ibihumbi indwi na abana bajejo en fait chomva ubushobozi marketing ifise umurejande nka Apollinaire arenga muri East Africa arenganya cyabati mutama babubaye kuko nta numwe ndumva bati wapi Apollinaire bijya n'umuntu asanzwe bose bati mutama wubaho muga abana bajejo twatangwe kuririmba je nayo twarabaririmbye amaze mu masaha 6 basike bafata Apollinaire bakamuguza na 6 mu mavyuzi wombira ikintu bamurusha kuririmba bamurusha ubuhinga bamurusha amavuta ujya n'umutama twubaha mugabo rofete ko marketing yamaze gushaka kurundi gwego mu Rwanda bo barahitinze indirimbo mu masaha 6 bayiravye ku mavyuzi ibihumbi 7 mugabo iyo kwa mutama Apollinaire kabimaze kuja mu mavyuzi amajana 650 amajana 7 amajana 2 amajana 5 sabidire marketing ziratandukanye uko zikorwa mugabo biteye ubwoba kuko bayikora marketing n'abayifitiye uburyo marketing ni ubwo yagomba kuba entreprise ni monde ya iri à part itandukanye ni sinzi ko nabidefinisa neza uvuze marketing ni abari bakwiye kuyikora n'abantu babizi ivyo bari kora ivyo ari byo bafise objectif bafise mission bagomba kwa accomplir mugabo no munsi ngaha twebwe usanga bari kuvuga ngo uyu yateye inda ujyanye yagwanye mu kabare ujya yakubise icupa ujyanye iyo base sinzi ko kandi bo bayita marketing kuko umenga nibyo bakreya cyane ngo bayita ngo ni ukreya visibility no ukreya ibisanga byotuma bakuraba mugabo abantu ntibiyenteresa kubisanga dukurageza ko duhindura mentalite tukiyenteresa ku bintu biri ibintu do base mu buzima ibintu bifite ibyo byubaka kuko gupostinga umuntu yambaye ubusa ngo karakamara maza muri shoyo kwa ntuzenya si bose byenteresa ntaco bizana mu buzima ntabyo bizana mu iterambere ry'igihugu ntabyo bizana mu iterambere ry'umuntu kugira ikiyo kumbure naho nyene nari kwava nkubaza ari nakubaje ati ni bande marketing bayikora nabo bayikora boyikora gute aho hakeneye ko hoba kujijuka mu muco hoba kujijuka mu myumvire kuko hariho nabizi yo marketing bashaka kuguma babiriya babimanura babizana antake umurundi mu muco kirundi mu bisanzwe ngo marketing sindundi sininyarwanda sinyamerika ni marketing nyene umva je nafise ko nitwara kondo murundi kuko naja muri Amerika naja muri leta aho noja hose noja mu barabu cyangwa nkaja mu bazungu nguma ndi murundi niyo nationality yanje ndi proud yavyo tokwibaza umugabo marketing ntihahaniye n'ikirundi no byagista kugira sinici umuco wanje umugabo no ntabwo igomba kuba marketing iboshwe n'umuco kuko hariho fasi tugomba kwikoramwo iri international uno musi turi muri monde ya competition ntituri Arabia handi tuva ngo twebwe ngo iwacu ngo bimeze hariho akantu k'iwacu nta business iwacu baho d'abord oya uno musi ngira ibinyobwa bikorerwa mu Burundi hanze bitahari uno musi umuceri hari umuceri mu Tanzania hari umuceri mu Zambia hari umuceri nguma numva babivuga uno musi uvuze ngo dufise ibinyobwa bya Braludi hariho orange hariho sito
mugabo hariho n'ama Red Bull hariho n'ibindi binyobwa bivuye hanze y'ibihugu no kuvuga hariho concurrence ya vrai ibintu rero byo gufata twagira marketing en fonction yabungere yakaranga ku Burundi nta marketing yakaranga ku Burundi baho deja nakaranga gakeneye marketing karakeneye ko dupibira tukamenya imvutano uhuye n'abarundi kazi bambaye imvutano za Canada ucona ko bariko babikora neza cyane voilà en fait il faut ko babanza bakikangura bakumva ko ntitugire twenyene surundi bwa Nyaburunga ntitugaranye imbibe ziruguruye baravoyaje bagenda turinjira turasoma umuco hanze turasoma iterambere n'ubumenyi bushasha kuko mana numva bavuga ngo bagiye kunonosora mu mashuri yo hanze banonosora iki iyo batwaye tugaranye ntitwanonosora twari kuce tuvuga ati mutwigishe amazina ibicuba inzampuzu akaranga mugabo ntabwo tukiri mu karanga turi ibintu byarahindutse ntitukiba mu karuri kaga nibazinga gucyanye ntituraba nomade tuwaka beton ibintu biramba ibintu biri rentable kumbure akunze wa PITV ni ibintu bikomeye cyane turiko turaca hirya no hino tuganira na Clovis ku cerekeranye na marketing numvise ari ikintu gikomeye hari intambara Clovis ahubona hanze hari intambara mpora numva kenshi atwebwe turaba journalist turagenda hirya no hino tukavyumva tukumviza amaradiyo hari intambara hagati y'abaririmbyi n'abajournaliste cyanye y'amamedia n'abaririmbyi abaririmbyi ati ni mu tuvuze tumenyekane umva ni ya marketing tuvuze tumenyekane tuvuze abajournaliste nabo ati mwabaririmbyi mwe muri ko natugara ko ntimushaka ko tuyibiganiro yo tubatumiye ntimugira gute ati byo bintu je nagira ngo tubyine aho hagati aho ko numva harimo ikintu cya marketing aho byogenda gute bira sinavuga ngo birababaje cyane kuko umwana yavutse neza ko atatanga kwiruka no kuvuga no gutambuka ibintu byose nabikorera rimwe nibaza ko azoziterambere kuko uyu muziki nibaza sije ndakora je nyiraho n'abandi bakora mugabo hari ikintu kibabaje pasi hari ikintu kibabaje nibaza ko babikora bari conscious ko nibaza ko bafise ingorane kuko okay hariho parti y'abaririmbyi hariho na parti y'abajournaliste abajournaliste ubwabo n'abastari ku giti cyabo kandi nta hamwe byigeze biboneka ko umujournaliste asumba umuririmbyi kandi agomba kumutangariza ivyo nyene yagomba kumenyekana kuco yakoze mubo ya promotinze kuko ni niteka kwa journaliste gukora ivyo bintu iruhande ko ari ibintu by'amafaranga kuko ibi bintu byose bifise probleme irahantu nta namwe numva mu Burundi bari kuvuga management ku baririmbyi iyo bayivuga mu buryo buri giprofessionnel ni ngo ndagufashe mwana hanyuma mugabo ni nukunyonka nasoye indirimbo zibiri cyane naho nsohora zibiri hari amamezo naho numva bagira hari amamezo bomviriza baririmbyi ba promotinga mugabo ugasanga ore kwa promotinga ahubwo bashira hasi rero management zo mu Burundi ubwazo zifise problem abajournaliste bo mu Burundi bafise problem n'abastari b'abarundi bakagira problem urabye uko n'inyabiganiro yo baba bitanga abajournaliste bayibaha ni bande uzundangire media iteye imbere irondera mu journaliste irondera umustar akanga nibaho umurondeye hariho n'abigira abandi foto professionnel ku ndirimbo reka ndaguhagararo kagaragara bose bazi umviriza radio wese arakaza uzumviriza indirimbo za gospel z'inyarwanda mu Burundi zivuzwa ari nyinshi nubaza ko abaririmbyi b'abarundi bari kwaririmba n'igihe twagize ikosa nk'abaririmbyi baririmba gospel canke n'abandi baririmba profane ntibabakosora barabaponda
mugabo normal amasiko byateza kuba nukumva ko umuziki kuri bamwe n'akazi kagomba kubabeshaho nubwo mu Burundi babibangikanya nuko babona ko mu baririmbyi barakunda kurekera mu bintu by'amadroit d'auteur singomba kubyinjamo cyane mugabo nubwo byaba bitarakunda kubera iki batabiha agaciro aba journaliste barabizi ko ariyo hore yabo yo gupromotinga ivyo bataye promotinze ntibishobora gushika ahantu ntibishobora kuja ahantu na hamwe kuko urumva izo media tuvuga ngo ntibatuvuza yego ntibatuvuza mugabo bari kuvuza abandi bantu batana inyungu bafise ngo bobo mugabo uzumva ngo warinje baruni ngo nta kintu bari kwarakora nina bikora urazi ko ibyo amaze gukora none umaze kubyumva harimo problème n'igihe no mushira hariya ibaze abarinje barundi ubwiwacu dufise problème zuko turonka amafaranga yo kuzisoreza ndirimbo amastudio arazimvye oya kwisohora kugira umujournaliste yivuze ukenda kuma amafaranga basi umva byoherera he hanyuma bibuke abantu bariko barabikora nabo bagomba kubirondera mu mafaranga ubwabo kuko umuziki n'akazi nyomba umaze kuja muri studio uramaze kubona iyashu bitera oya bifo ko abantu bavuga ngo nituzi kwigurisha igisha abantu kwigurisha ariko bategurisha ni bahindure imyumvire ni bafate abantu kujya batwigije mu wa mbere a i u o e p ainsi de suite donc il faut ko abantu ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banjisho no kutamenya kandi bomenya gute batabwiwe banzu babwira ibyo bintu kwigurisha kuko deja n'icyo Imana cyera kwaza ati no kwigurisha mu kugurisha umubiri muri byandi bavuga ngo na bamaraya kuko harimo acumva bavuze kwigurisha ubunyene baca mu iyo sanse ya mbere mugabo kwigurisha nkaje nk'umu artiste hari uko nagomba kubikora donc il faut ko abantu biga kugira batahura ibintu kumbure turangize utanga impanuro ku masosiyete ku bantu muri rusange na cyane cyane amasosiyete no yakebura nibaza ko harimo akurikirana bino biganiro tuvuga sinzi umugani w'ikirundi ngira ugenda mu mase ya kera ntaho mu rutaro ivyumviro bitarabiza je na societe razibisanye urashobora gusanga umuntu ajeje marketing muri societe afite imyaka 80 70 60 harimo abajene basohotse ishuri afite imyaka 25 bagifise ingufu zo kwiyumvira bazi bigezweho bishasha societe kanko mwangaje ngo experience de 25 ans ibintu biteye isoni mu gihugu nk'u Burundi gifise generation iri mwedo 40 iri kuri 80% canke ngiri narenga ukaje usanga bari muri amasosiyete ngo ntashaka guha chance la jeunesse bavuga ngo bagende bakre ivyabo mugabo niyo societe zanyu zirakeneye la jeunesse kuko twokerizi wacu harimo ariko barazikira n'ivyo abantu bose burya bariko ntibicaye nta numwe yicaye nabaje ubona barengana mu barabara bariko bariyumvira bazotangara kuko amasosiyete no museka atera imbere n'amasosiyete yashitse imbere marketing kuko ari mwana bakora ibintu byiza wumvise umukate boulangerie X ikora ukabata nibyo umukate mugabo abantu bose bacava ngo umukate wo kwa ntuzenye umugani mwandi abantu bariko barakrea ibintu harimo abantu bariko barakrea bariko bakurdusha ku myaka mitoya ku myaka baheje kuri 21 aheje kaminuza aheje master kuri 25 bafise capacité iteye ubwoba rero amasosiyete ndayakebure arondere abajene bashasha hariho amaraso mashasha hariho mendevre nshasha ije ifise ubushobozi ifise ubumenyi mugo bakeneye kwigira confiance batarabikora gutyo ubundi buzoguma bukenya hazoguma hariho abandi bumva byabarenze baca baja mu rumogi barize bafise ya capacité kuko abantu bose ntibafise iyi niveau yo kumva bo créer ahubwo bakeneye uba supporting abagirire confiance baca bakreya wiwe c'est ça l'intérêt jeunesse bata du profite twebwe tukira abajene ejo bazoza kurondera
abo bikora neza amasosiyete amaze gushika hasi uburundi ntituri muri competition ikwiye à l'échelle internationale turi muri competition mugo antake mu Burundi umenga ivyo dufite birakwiye tuba turevoriwe kubera iki nyomba winjiza 50% kubera tukwiyumva ko wiga 100% kubera ko tukwiyumva ko wiga 200%. Il faut ko tujya kuri extra uno muzawuma ngo hari akantu tugeze twiga nibaza ko mwishura bize hari ikintu twize mu ngira muri geography canke sinzi ko histoire bavamira miracle japonais ibintu nk'ibyo hariho nigeze kuvuga ngo muri des années 60 Uburundi bwari bufise economy ngana niya Japan hanyuma mu nyuma no musi Japan iri muri les trois puissances économiques mondiales Uburundi nabwo buri classé dernier kuri ligne ntituri no kuri ya rouge turi muri suruje sinzi ngene tuhita aho hantu ubaza ko hari ikibazo kiye abantu bagumye bavuka ubwenge bwagumye bwiyongera abantu bateye babana benshi mugabo systeme économique y'abarundi baracumva ko biratoheje ibyo bafise kazi majenga buri umwana kwe gutokumva ko boutique yawe yogira amperere nini igahindura ikitwa nyomba yari mikro ikaja kuri mako ifo ko ibintu bihinduka iyo mentalite rero ama societe atarayumva ni problème ifo ko ibintu babihindura kandi badushabona ingaruka zabyo uko biri kose ziri positive. Merci beaucoup. Reka tubashimire bakunzi ba PITV mwabanye natwe muri kino kiganiro byari ibintu bikomeye kandi vyiza bizokugirira akamaro ni wavyumviriza kandi twizeye ko n'ikiri kiganiro kizokumviriza abantu benshi kandi kikabagirira akamaro. Tushimire na Clovis yaduteye iteka akaza kudusangiza aya majambo uyu n'umuntu wacu twizere ko n'ikindi gihe nitwakwikora ko uzotwitaba atakibazo nzobitaba cyane. Turabashimiye rero kwakoze kubana natwe reka tubaseze tuvuga ngo bye bye.